Babo bantu gusa uyu munsi nabonye bica abantu ngo basa n'abatutsi ntumenya uwo muntu musa n'umututsi abasa n'abatutsi mwisi banganiki none uzoshiganda hano hose mu bihugu byose ngo basa n'abatutsi uce wica iyo nyifato ni yahehe rero nagira nsabe umukuru w'igihugu avyumve iyo ngwano yo muri Kongo nikigiye kuba y'akarere kubera ko ariko bajya abantu babishaka baca bavuga ngo bariya basa n'abantu bariya n'abatutsi ivyo izo ni politike z'abantu bananiwe gutwara ibihugu vyabo. Reka subire ndabahe kaze mwarundi namwe warundi kaze tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye iri niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Namakuru rero ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nko mu mutekano mu nkino mwipereza ese nandi yose turaza ko yabashikiriza ku buryo bw'idonido. Namakuru rero ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kurabira hamwe rero ibyashikirijwe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo n'umutekano ngaha mu Burundi Martin Teretse nimo kandi y'amakuru duhawe n'amasoko yacu atubara ko kuri ubu mu Burundi ko bahamaze kwinjira abapolisi insinzi bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse baba ngo binjiranye n'ibigwanisho vyabo. Mu makuru rero duhawe n'amasoko yacu nkuko ejo twari twababariye nyene ko hari abapolisi bashika 100 ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baba bahunze bakaba bacize mu Burundi. Iyo nkuru twaraye tuyibabariye ntabwo turubuze kongera kuyitinda ko cyane ahubwo ico turaza kuraba ko inateye ubwoba abarundi nukungene ngo muri abapolisi bivuga ko binjiye mu Burundi hoba hubwo ngo atari abapolisi hubwo ngo boba ari abasoda bako ba Kongo FARDC ndetse na FDLR ndetse na Wazalendo. Ibi rero bikaba bihangayikishije abanyagihugu ubu Burundi. Turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ku buryo bw'idonido. Turaza kurabira hamwe kandi mu makuru adushikiye avuye ngaha i Bujumbura. Umuduga rero wari wunguruje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu amakuru duhawe n'amasoko yacu ngo woba urasiwe ngaho nyene i Bujumbura. Amakuru amutwi adusomira avuga ko ngo boba ari bamwe mu bagize umugwi wa Wazalendo bahunze muri izo mpunzi nyene za Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ubu ngubu ngo boba abaturikije uwo muduga wari wunguruje umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Turaza kubigaruka ko mu makuru ku buryo bw'idonido tubabarire uko ibintu vyoba bigenza ngaha i Bujumbura. Turaza kunyarukira kandi mu makungu tuze kurabira hamwe ibyaraye bitangajwe n'igihangange Donald Trump kubijanye n'intambara ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Turaza kuyagaruka ko turabe ivyo Trump yoba yategetse makuru ku buryo bw'idonido. Turaza kubirabira hamwe nyuma yuko rero intambara yongeye kubiyaza muri Ukraine ndetse ibitigiri by'abanyagihugu batari bakeyi bakaba bamaze kwasiga ubuzima ndetse n'ibikorwa remezo bikangirika. Kuri ubu rero Donald Trump avuye mu gacerere aciye atangaza ko Zelensky ngo yoba ari umunyagitugu bivanye no kungene ngo yanze gushira ko amatora y'umukuru w'igihugu. Turaza kurabira hamwe ingingo zafashwe n'iki gihangange ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Nkunze kujya kure y'imonesha kuri yanyu ariyo mukunda ya Isange TV. Turabigaruka ko mu mwanya mu makuru ku buryo bw'idonido. Reka rero subire ndabahe kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido n'ubundi tugira duhere ko yarimo aravugwa ngaha mu Burundi. Mu Burundi hari amakuru ariko aravuga ko abantu bose abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi ngaha mu Burundi baba bariko barahigwa bukware ndetse bamwe bariko baranagandagurwa. Namakuru duhawe n'amasoko yacu ndetse namwe mu majwi abishikirije namwe muramaze kuvyumvira abanyagihugu b'u Burundi bariko barabivuga ibiriko birabira ngaha mu Burundi birateye agashavu. Nyuma yuko rero impunzi z'abarundi izirimwo n'abanyamurenge bahungiye muri leta y'u Burundi kuri ubu rero ngo hatangiye hariko harakogwa urugamba ndetse
no kugandagura abo banyagihugu b'abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'uwitwa umututsi wese kuri ubu yoba ariko ngo aragandagurwa. N'amakuru rero duhawe n'amasoko yacu, namwe mwavyumviye mu majambo abakuru abanyagihugu b'u Burundi bariko baratabaza. Muyandi makuru kandi reka n'ubundi tubebandanirize kubiriko birashika ngaha mu Burundi biturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo urugamba rubandanya, impunzi isinzi z'abanyagihugu ba Kongo barabandanya bacika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru duhawe n'amasoko yacu muri ico gitondo atobora ko amajana y'abapolisi ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baraye bahungiye mu gihugu c'u Burundi imuramvya, iyo bajanywe ngo abanyagihugu bararaye ubwoba ari bwinshi cane. Igitigiri cabo ngo ntaco tiramenyekana na neza nubwo umushikiranganje Martin Niteretse yaraye aje hanze ko yaraye amenyesheje abanyagihugu akavuga ko ngo igitigiri c'abapolisi b'abanyekongo bamaze gushika i Bujumbura bashika 100 abanyene bari baturutse muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari guhungira mu Burundi imuramvya. Ho abanyagihugu bavuga ko ngo babonye amakamyo ashika 8 y'igipolisi yose y'abapolisi ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bazanywe ndetse ngo kuri stade Royal do Muramvya ari naho nyene ngo kuri iri joro boba abaraye. Abo banyagihugu kandi bavuga ko bahazanywe abapolisi bashika 600 ba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bano bapolisi rero ngo bahunze gisagara ca Uvira babonye kigira agifatwe n'umugwi witwaje urugwanisho wa M23. Kuva rero M23 yakungira kwadukana indwano muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, iramaze gufata ibice bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ndetse no mu makuru mwarose ku munsi w'ejo n'ejo bundi twabaraga ko umugwi wa M23 wafashe ikibuga c'indege ca Kavumu ndetse idatanasize n'intara ya Bukavu. Amakuru rero n'ubundi ari amatwi adusomira avuga ko bano bapolisi binjiye mu Burundi bafise ibigwanisho vyabo, mbere binjirana imiduga y'igipolisi ngo nyene yari ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo itari mikeye. Mu Burundi baratswe bivuga ko baciye bakwa ibigwanisho bene izo modoka ndetse ngo babona kujanwa ngaha imuramvya. Abanyagihugu b'imuramvya bararanye ubwoba bwishi, bamwe ngo bibaza ko abazanywe atari abapolisi ahubwo ari aba FDLR. Amakuru dufise kugeza ubu avuga ko ari abapolisi ndetse ngo boba ari aba Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Impanuro kubatwara igihugu cacu c'u Burundi. Intambara ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zigiye gutuma haba impunzi nyinshi cane mu Burundi. Impunzi zigoye nizo z'abapolisi, abasoda wazarendo ndetse na FDLR. Birahambaye cyane ko abategetsi b'u Burundi nyene b'u Burundi bobona ko intambara ziri mu museruko wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zigiye gutuma haba impunzi nyinshi cyane mu Burundi. Impunzi zigoye ndetse zobariza aba bapolisi, abasoda wazarendo ndetse na FDLR. Birahambaye rero ko abategetsi b'u Burundi bavyifatamwe neza. Kuba rero baraye batswe ibigwanisho ngo bano bapolisi rero ngo ni ikintu gikomeye ku Burundi. Kuba rero ngo babanje kandi baji nyine baciye babajana akure y'urubibi naco ngo kikaba ari ikintu ciza cakozwe na leta y'u Burundi. Mu mwaka w'1994 igisirikare c'u Rwanda cahungiye muri Zaire, Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo kuri uno munsi kigenda gitwaye ibigwanisho byose harimwo amashahi, indege z'ingwano ndetse n'ibindi bitandukanye. Leta ya Zaire y'ico gihugu nyene yarakoze amakosa akomeye cyane aho aitigeze yaka ibigwanisho abo basoda ndetse yongera ibagumiza hafi y'urubibe kugira ngo bize byorohe gutera u Rwanda. Ibyo biri mu byatumye haduka ingwano mu mwaka w'1996 yanatembagaje ubutegetsi bwa perezida wa Kongo Mobutu.
ivyo biri mu vyatumye kandi hagumaho izi ntambara kugeza uno musi turiko turabona muri aka karere k'ibiyaga binini no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Birahambaye rero ko leta y'u Burundi itosubiramwo iryo kosa rya perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Perezida Mobutu mu mwaka w'1994 yari yakoze. Andiho rero leta yoba ikwegeye abanyagihugu b'u Burundi. Martin Niteretse yaraye atangaje ko u Burundi bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zishika 40,000 mu ndwi imwe gusa. Reka rero tubandanyirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu makungu. Reka turabire hamwe ibiriko biravugwa muri leta ya Amerika, muri leta zunze ubumwe za Amerika nyene, bikaba ari ibyashikirijwe n'igihangange Donald Trump. Nyene icubahiro igihangange kidahangagwa nikinakinishwe Putin Vladimir agize ati Zelensky nibaheza kumukoresha bazomurihisha inoti itagira okwingana bamuhaye none vyaraye bibaye. Trump yagize ati miliyardi 341 canke ziri musi Ukraine yahawe ngiye kuguruza icesi tumenye ico zakozwe. Ibi vyose n'amakosa ya karya gatama Joe Biden. Ibi rero byashikirijwe na Donald Trump urongora leta ya Amerika. Trump mwishavu ryishi yise Zelensky umunyagitugu ngo kubera yase gutegura amatora. Zelensky yiyamirijwe Trump avuga ko Ukraine itazosubira kwizera Amerika. Zelensky kandi yababajwe ngo kandi n'ingene Amerika itigeze ituma Zelensky canke ubumwe bw'Uburaya ubiganiraho ngo bahagarike intambara hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ku rubuga rw'intambara muri Ukraine, abasirikare bacitse morale. Ingabo za Ukraine zigwanisha umugongo drone z'Uburusiya zibandanya zicutagira amabombe i Kiev. Putin yemeye ko azobonana na Trump, akaba kandi yarungitse Sergei n'inyuma idasanzwe mu biganiro nyine byo kugabangana Ukraine na leta zunze ubumwe za Amerika. Trump yavuze kandi ko na Biden bakoze amakosa kuko ngo Uburusiya iyo ngo bushaka bwari gushwanyaguza Ukraine mu kanya gato, ariko ngo ntibwabikoze. Ati rero yaciye avuga ati Trump yavuze ko ngo Joe Biden nyene Zelensky bakoze amakosa kuko Uburusiya iyo bushaka ngo bwari gushwanyaguza Ukraine mu kanya gato, ariko ngo ntabyo bakoze. Ati rero abo baje kuvyonga bashira otani ku mipaka y'Uburusiya nibo bashaka guta isi mu kaga. Ngivyo ibyashikirijwe n'igihangange Donald Trump urongora leta zunze ubumwe za Amerika. Reka rero dusozerere ngaha, gusa ntitwobibubarira kubashimira mwe mwabanaga natwe mu makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri Imureshukura yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ndabahaye kaze, ndabashimiye mwese mwadukurikiraga, mwanyu twabanaga mu makuru n'ibiganiro twariko turabashikiriza muri iki gitondo.